Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants, qui nous rend plus libres, plus heureux, et dans le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature, c'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, 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 vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. nuko mwihangane naruririmbye nabi kubera sindi umuririmbyi wa cane, mbere ubuho ndafise n'akagiripe n'agakorora, ijwi ntirisohoka rwose uko bikwiye. Mwihangane cane. Ego nuko rero ndabaramukije mwese, nitugira amahoro ya Kristo kuno munsi itariki 4 ukwezi kwa Munyonyo mwaka 2010 mwaka 2020. Ewe ndasubiye inyuma, mumbabarire cane ndiko ndarazirana. Ego muri kumwe na Sœur Odette kuno munsi wa gatatu mu kiganiro cacu tumenye tuzirikane mutagatifu Mihigo Kizito. Tukaba uno munsi dushishikarira kuho twari tugeze ejo hahise itariki 3, hanyuma nkashishikarira kuba tumirira mwese dusagira bacu bamaze gushengera ibukama badutanze kuva kuri ino si, twizigira ko umukama barabagiza ku gutwigoro twacu. Turasaba kugira utwigoro, tubasabire cyane, basomeshereze imisa, tubigiremo umwete. Kumbure abo tudasangiye ukwemera bashobora kwibaza bati ako ibyo bintu koko birabaho. Birabaho. Hari wigeze gutera inkuru umunsi umwe ku muvyeyi, umupapa yaba yari yarashengeye imbere y'abandi, hanyuma umunsi urizina umumama n'abana babiri bafata urugendo, hanyuma imodoka kiragira isanganya. Umumama yari yicaye imbere, abana bari bicaye inyuma. Imodoka imaze kugira isanganya kandi imodoka irababara cane gose. Hanyuma hajya baje gutabara basanga abana nta n'ahantu na hamwe bakwabutse, bameze neza. Niho rero bahavuye barabaza abana babagishije interview ati mbega vyagenze gute. Niho rero abana bahavura bavuga bati aho imodoka yagira isanganya twabonye papa aje kuduterura, papa yacaza araduterura aradukingira, ati kandi yatubwiye ngo tuze no kuramutsa mama yuko atubona. Ego byumvikana yuko rero abacu turagumana, hanyuma rero tukagumana kubyo butandukanye. Hari ababa bashitse mu ijuru, haba hariho n'abari bariko barishura, ariko icizere nuko bafise umuhango ko umunsi urizina bazojabuka bagashikira umwakaka wa Kristo, bakihweza Imana amaso mu yandi, ubwo rurimo rubitubwira. None rero natwe tubishirimo umwete, kuko turizigira ko abacu badutanze, kubera ko tutazi aho bageze, twamana nabo. Akandi kantu ntava mvuga ko turabe dufate nk'akarorero urugo abavyeyi bose bamaze gushengera, ugasanga urugo rusigayemwo abana batoyi cane gose, ntibaronke imbere n'abandi bantu babashigikira. Urasanga abo bana bakuze bagafashanya hagati yabo, bakuru bagafasha batoyi, ugasanga abana bakuze kandi abana bakagira ubuzima bwiza. Rero ngaho ntidukekeza ko abacu ariho baguma, abavyeyi baguma hafi yacu baturaba n'ijisho ryiza, bakadukingira kandi bakadusabira, bakadufasha gutera intambwe mu buzima bwacu.
uko biri kose turagumana ego. None rero tubasabire kugira ngo abakiriko bishura Imana ibarabe byiza kubw'utwigoro twacu, maze aho bashikira mu ijuru ubucuti bwacu nabo burushirizeho gukomera. Nuko rero mwese Mukama bampezagirire, hama dutangure igisabisho kugira ngo dushishikare twumva ico Mutagatifu Mihigo Kizito atubwira uno munsi kubijanye n'amahoro no gusubiza hamwe. Niko natanguye kano karirimbo kubera ko biza guhura n'ijambo tuza kuzirikana uno munsi uko abitubwira. Twinjire mu gisabisho kugira ngo umutima w'Umukama adushungurukireko, kandi nifuza ko turirimba inuma. Muze kwihangana ndaza guhindura amajambo ego kugira ngo duhamagare inuma y'urukundo yinjire mu biganiro byacu hanyuma bigende neza. Inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu, inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga, inuma y'ubushake bwo kwiyunga. Iyo numa niyo nziza niyo dukeneye, inuma y'umutuzo n'ubutabera, inuma y'ubuhanga n'ubushishozi, inuma y'umurava mu murimo dutunze. Iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire. Wa numa we ngwino mu mitima yacu, wa numa we ngwino duhamye ukwemera. Wa numa we ngwino uduherekeze. Ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso, ibaba ryayo rya kabiri ni nk'amazi, umutwe wayo usa n'umukororombya. Iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse, iguruka iririmba ubudahemuka, iguruka ibyina kubaho no kubana. Intero yayo nimwe niy'ubutagoma. Iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse, mu nzira y'urukundo yigana Imana, mu nema y'umutuzo yigana amahoro, mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi. Iyo numa niho ikunda gukora icarire, isasira imigenzo y'udatenguha, ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo, igoboka abahanzi batakigira inganzo. Iyo numa niyo nziza niyo dukeneye. Wa numa we ngwino, wa numa we ngwino, ngwino twibanire. Wa numa we ngwino mu mitima yacu, numa we ngwino duhamye ukwemera. Wa numa we ngwino uduherekeze. Mumbabarire sindi umuririmbyi wa cane ego. Nuko rero Umukama aduherekeze mu kino kiganiro cacu, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Muvukanyi wanje Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi, urazi ivyiyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa ego cane vyaciye bingora, ego Imana ishishikare kuduherekeza, iduhezagirire mwa kino kiganiro cacu kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Muvukanyi wanje Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi, urazi ivyiyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima.
si ngombwa ko nirirwa ndakubwira ikindi ku mutima, urazi byose. Uyu musaraba umvuna ibitugu, wowe urazi uburemere bwawo kundusha. Sinje imbere yawe nshaka kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucifashisha gushaka rya Mana Data riranguke ku isi nko mu ijuru. Ndipfuza cyane kunyurwa bishitse no gushaka kwawe guhore kumbera imva y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'icabona. Igikorwa watanguye muri jewe ugishishikare gushika ku musozo, kugira ngo izina ryawe rirushirizeho guhabwa icubahiro. Amen. Twumvirize ijambo yaduteguriye Mutagatifu Mihigo Kizito uno munsi muri tumenye tuzirikane. Mutagatifu Kizito Mihigo ku kigabane kiri mu gitabo ciwe mu Kinyarwanda bavuga ngo guhobera ubwiyunge ngo tubone gupfa kubaho mu mahoro dupfe duhimbawe. Mu Kirundi naho byatugoye kuronka ijambo bihuye, umuntu yahava yiyumvira ati kwimika ugusubiza hamwe ngo tubeho mu mahoro, tubone kugira urupfu rwiza cyangwa tubone gupfa neza. Uworonka ijambo ryiza rirushirijeho kuryohorwa yorituronsa. Murakoze. Atubwira ngo iki rero uno munsi? Ati ariko ninde yababwiye ko ngiye kumwabira? Aho kumva ubutumwa bwo gusubiza hamwe, ndiko ngerageza gutanga, benshi murihutira kwinjira mu buzima bwanje bwite. Ku bwanje ubutumwa burumvikana, ubucuti ndetse n'urukundo by'ukuri bishobora kongera kubaho atagahato mu rwaruka rw'abahutu n'abatutsi. Abanyarwanda bari bakiri bato mu gihe cya jenoside ntibagomba kuba inkuka canke ngo bagirizwe ibyaha byakozwe by'abavyeyi babo canke basekuru na basekuruza babo. Nk'uwarakoze jenoside, ni jewe muntu jenyene ndi mu mwanya mwiza wo guhumuriza umusore canke inkumi y'umuhutu ifise se yagize uruhara muri jenoside. Kuri jewe rero uruhara rw'uwarokotse jenoside mu ngendo yo gusubiza hamwe ntabwo ari ukwama yumva ko ari uwahohotewe gusa, no kwama asaba uburenganzira n'ubutungane. Uruhara rw'uwahohotewe ni ukumva cane cane ko ahamagariwe kuja mu nzira yo gusubiza hamwe, ko ari we wenyene gusa ashobora guhumuriza no gutanga imbabazi ku bicanyi. Uyu munsi atubwiye aya majambo, murumva yuko atari ikintu coroshe. Si ijambo ryoroshe n'ingoga guca ryinjira mu bwenge bw'umuntu, kubera nyene ko ntivyoroshe. Ejo mu kiganiro twari twagarutse ku bijanye n'ingene yaronse ubukomezi bwo gushishikara avuga iryo jambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Iyo turiko turaraba imyaka yari haciye kuva habaye jenoside, yababaye cane, kumbure tubwiranije n'abandi yarabaye ububanguka cane gusokoroka muri ubwo bubabare. Byumvikana ko mpava mvuga ngo ni spesiale, kubera nyene ko yari yaronse ubukomezi bw'Imana bumufasha gukira ibiguma n'ingoga na n'ingoga. Hama Imana ikaba yari ifise umugambi yuko aho amariye gukira ngo afashe abandi gukira. Yezu abwira Petero ati niwamara kugaruka urakomeza bene wanyu. Ego niko iri jambo ntavuye ndarifata, nawe Imana yaramufashije ararokoka ububabare n'ingoga kugira ngo afashe abandi. Ariko kandi turumva ko ku ntambwe n'ingendo yo kurabasigurira bitanyarutse.
Ibyo rero ni ibintu bisanzwe kumva icyo umuntu yishakiye bivanye n'ingene umutima wiwe ushashe. Igihe cyose bazotubwira ijambo nubwo ryoba riri mu buzima, nubwo ryoba ari ridufasha, nubwo ryoba riri mu rukiza, bivanye n'ingene umutima wacu ushashe n'ibiwuzuyemwo, turashobora guca tubona message ikaza ifise iyindi nyambaro, iyindi sura, iyindi mforo. Bityo rero ico nohava nkuramo nk'icigwa ni ukwama dusaba Imana ngo ituronse umutima umeze neza. Uko biri kose ego niwe yabiririmbye ati nta muntu n'umwe yabaye ngaha kuri ino si arinda hava atababaye na rimwe. Kubera rero yuko akenshi akababaro gakunda guca katunyaga ubundi butunzi bwose, twige kubw'inema y'Imana kukakira buke buke, hanyuma ngo tubone kwakira ibindi vyiza. Turumva ko nk'aba ariko arashikiriza ubu buhamya canke ubu butumwa bitigeze vyoroha kubera ko bari bakiheranywe n'akababaro, kandi nta rubanza umuntu aza kubacira. Twese ntidufise ubushobozi bumwe bwo gushobora gusokorokanirwa n'ingoga mu bitubabaje, kubera ko ntitwakira ububabare kumwe kandi ntituburinda kumwe. Ivyo niko Imana yabishatse. Mugabo rero dusaba Imana kugira ngo uko twaba dufise umutima ubabaye kose, ico umuntu yavuze tukirabe, tugice hirya no hino mu nyuma twamaze gutekana, hanyuma twumve mu vy'ukuri tuti mbega basha yashatse kuvuga iki, mwabije ibintu yambwiye, nubwo nari narakaye nari naratse. Kuko akenshi ca dutuma ivyiza biducika, urukiza rukaducika, amahoro akaducika, ubuzima bukaducika, urukundo rukaducika, kubera ko twatwawe n'ishavu. Maze rero bigaca bitugora gusubira kureka ivyo twataye. Ego ivyo twatakaje ntibiheze ngo bitworohere kugarukana. Nuko rero dusabe umutima mweranda kugira ngo atumurikire, aduhe ubwenge n'ubwitonzi, aduhe gushishoza no kuraba no gukuramwo iciza mu biba vyavuzwe. Uko biba kose, inyigisho uko iza ibiri kose, amaherezo umuntu ateze ugutwi neza aba afise ijambo riba rimuraba. Uko biba kose, haba mw'isengero, haba mu nama, haba mu maforomation, uko biba kose haba hariho ijambo rishasha riba riraba umuntu runaka. Umwe wese ku ruhare rwiwe aba afisemwo ijambo ryiwe ngenderwako. None rero uko tuba tumeze kose mu mutima, mu nyuma twicara twibaza tuti mbega birya bavuze ikintu kizima nokuramwo nosigarana ni giki comfasha. Ego dusaba Imana n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya kugira ngo batube hagufi muri iyo ntambwe itoroshe gutera. Tuzi ko umwana w'umuntu nyine adashobora, ni igisashe c'umwanya muremure, ariko kandi twizigira ko dushize mu gushaka Imana ibidufashamo. Ego hanyuma ku kijanye no gwaruka, ejo twarakivuganye ko kugwaruka goza gwiga kuraba ikibereye, kugira ngo ntiruhave rujana n'ivyiyumviro n'ivyifuzo vy'abakuze kumbure baba byaragoye cane, bagashaka kuma batsindagira mu vyagoranye. Ugwaruka ubuzima nimwe mu bufise mu ntoke. Murafise rero inguvu zikwiye zo gushobora guhindura ibintu bikaba bishasha gusumvya, maze ivyatugoye kera mwebwe mu bitagatifuze mu bigire vyiza kubw'inema y'Imana kubera ishobora byose. Turabibasabira cane. Ibyagoye abakurambere, mwebwe murahamagariwe kubigira vyiza bizima, maze ubuzima buryohe. Ego turabizi ko kubabarira ntivyoroshe, ni ukuri kose. Mudoshake mugende mara mu buzima bwa misi yose, umuntu yadutsitaye ko akantu gato y'inzatsa, turakazingazinga tukakabika,
hanyuma uko iminsi ihera kubera ngira ngo n'umwete n'ingoga nk'izo kurondera kubaka ibintu hakiri kare tugasanga byarabaye umusozi ugoye gusimbuka. Yego kandi rero dusanzwe tuzi yuko kubabarira umuntu yinjiye mu kirundi neza ni ukuvuga iyo ugomvye kubabarira umuntu wemera kubabara mu kibanza ciwe. Urababara cane umutima ukababara cane, ariko hoho ukavuga uti reka nje hejuru ya bino bintu ndabirengere kugira ngo nshobore gukiza buno buzima, nshobore gukiza buno mubano, nshobore kurokora runo rukundo, nshobore gukiza urya mwana, nshobore gukiza barya abantu. Ego turazi kandi ko nyine ntivyoroshe biragumye, ariko kandi turizigira inema y'Imana n'urukundo rwayo ko idufasha muri urwo rugendo. Kristo rero turirimbiye ati n'urugendo rw'umuntu n'Imana. Urugendo rw'umuntu n'Imana kandi kuri na kuri bikanasaba mbere no kuba umuntu afise ingoga z'umutima zikwiye ngo yicishe bugufi. Birasaba kwicisha bugufi rwose, kuko kwemera kubabara mu kibanza c'uwundi si ivy'umwana w'umuntu. Mbere binavanye n'ivyaduteye ubwo bubabare. Niyo mpamvu bisaba umwanya ukwiye kugira ngo ubwo buremere bw'ivyatubabaje bugende buragabanuka buke buke. Uko uburemere bw'ivyatubabaje bugabanuka niko n'umutima w'umuntu witegura gutanga ikigongwe. Hanyuma rero buke buke ugasanga umuntu yateye intambwe. Ego ntiturondere kuvyihutisha rwose, mugabo kandi ntiturondere kubigumamwo, kuko iyo tubigumyemo dusanga warabaye umusozi ugora gusimbuka, maze bikanka ko dusubira guhuzana naka, bikanka ko dusubira guhurana naka, kubera ko byafashe umwanya muremure, byahavuye bivyara ayandi mashami y'ubundi bubi. Ikibi ntikigera gitonda ari kimwe, kiza gihetse n'ibindi vyinshi. Iyo rero tutagiciye imizi hakiri kare ntivyoroha. Ego nagenda bwira akantu kamwe kigeze kuba ku mwana mutoyi twabana, yari muvyara wanje, yari umwana w'imyaka 3, akaba ariko arakinana na mugenzi we kandi nyene bangana w'imyaka nyene nk'3. Hama barakina, bageze hagati mu nkino zabo barasinda, bariko barinyegezanya. Bamaze gusinda niho uwo mwana mutoyi muvyara wanje niwe yarafise inguvu nyinshi, arasindira uwundi atangura kurira. Abonye yuko atangura kurira acaza arirukanga mu nzu arinyegeza, arugara urugi ariyugaranirako. Hama natwe turaraba turatwenga turinumira. Nuko rero yumva ko atagakacira urukino rw'uwo mugenzi wiwe, rwamwe na mugenzi wiwe, wabe na mugenzi wiwe rurahagarara. Niho rero yabonye ko urukino ruhagaze, ariyumvira aca arasohoka, aca aramubwira ati eze akira nkubita maze bihere dushishikare gukina. Ndiko ndazirikana ko rino jambo nako kantu kanjemwo kugira umutima wo kwemera yuko twakosheje, hanyuma tugasaba imbabazi, hanyuma uwo twazisabye akaziduha kugira ngo urukino rushishikare. Ubuzima n'umukino tuza gushishikara buke buke, tukamenya umwanya wo kumenya ko twakosheje, tugasaba imbabazi, hanyuma tukanazitanga. Ariko kandi uko nagumye ndakigaruka ko n'urugendo rutari ruto, mugabo kandi ari ivyo kubika umwanya muremure kugira ngo turabe ko ubuzima bushobora gushishikara ngo hagire ikirokoka. Kubera yuko rero hari uruhererekane rw'imvugo zitari nziza mu bavyeyi n'ibibondo, twosaba kuza twigisha abana bacu gusaba ikigongwe. Abavyeyi muze murigisha abana bato bato gusaba ikigongwe,
ubwa mbere gusabana ikigongo hagati yabo hajya bariko barakina, gusaba ikigongo abavyeyi, gusaba ikigongo abigisha bariko abana badadaza, kuko no kudadaza navyo nyene umuntu aguma yiyemera mu mafuti si vyiza. Amaherezo umuntu ni hahandi asanga yatakaje ubuzima bwose. Kwihagarara ku makosa si vyiza. Rero iyo umwana yamenyereye kuza asaba ikigongwe, iyo dukuze biroroha. Twese turazi yuko isoko ryiza ry'imigenzo myiza tubikura muhira ku ziko. Ico rero tutarose turi ku ziko n'ukuri, icyo tutaronse turi ku ziko nticigera gitera intambwe ngo bikunde. None rero tugitoze abana bacu, tuvyigisha abana bacu, maze bakure bazi gutanga ikigongwe, bazi no gusaba ikigongwe, hanyuma ngo ubuzima bushobore gushishikara. Nahani genda ndabwire, hari akantu batubwiye kigeze kuba ku bana babiri b'imvukane, bari bagiye mu misa, hanyuma mukuru arasotora mutoyi, barashishikara baragenda bagiye mu misa mu gatondo bari kumwe na mama wabo. Hanyuma bakiri mu nzira batarashikira ku isengero, mama aramubwira ati yamara we burakuze kandi ni wamusotoye, none rero ntidushike ku isengero utaramusaba ikigongwe. Wa mwana aradadaza kuko yavuga ati sindamusaba ikigongwe kuri mutoyi wanje. Hanyuma uko batera intambwe nyina amubwira ati yamara ntidushike ku isengero utaramusaba ikigongwe kuko tugiye mu misa kandi ntibinjira gusenga utasabye ikigongwe. Nuko rero wa mwana mukuru aradadaza. Bageze imbere y'isengero, nyina aca aramubana ati ntitwinjira mu isengero utamusabye ikigongwe, kuko tugiye kwakira umugisha w'Imana, none ntuza kwakira umugisha n'igicumuro bandusaba ikigongwe mutoyi wawe. Wa mwana arabiraba n'amanyama menshi n'ubwishimi, kuko yabona ko ari gatoyi kiwe atamvo ihari yo gusaba ikigongwe. Aca arinamubura ngo nijwi ngo gira ikigongwe wantozowe. Ndakivuze ukundi kuntu, ni ukuvuga yabivuze ku gahato, mugabo kandi nene yarabivuze, yarakibwiye mutoyi wiwe. Hama nyina aravuga ati ntaco kazima nivyo bivuze, gutyo na gatoyi kiwe kumve yuko kagiriwe imbabazi. Ego, none rero tubitoze tuvyigishe abana bacu, bakurana umutima wo kumenya ko umuntu akosha, kuko turi mw'isi. Ego turakosha, turi abanyabicumuro, none turakenera kwama dusaba ikigongwe. Hanyuma kandi turakenera no kwama dutanga ikigongwe, ubuzima bwacu bushishikare bufise intumbero. Ego narondogoye cane, nzanye ibiza bingora, mumbabarire cane. Turi kumwe, dusabiranire, tuzosubira. Imana ibampezagire, Imana iduhezagire twese, maze kubw'ubuvunyi bwa mutagatifu Mihigo Kizito w'ikibeho dushishikare urugendo, umwe wese mu vyo arimwo atera intambwe ku munsi abone ko ari akantu gashasha yungutse. Tugire Kristo.